ibibazo biri mu migwi ibiri. Hari ivyo twishura twebwe abakozi b'Imana, hakaba n'ivyishura Eme yatwigishije wa munsi twaheruka hano. Hanyuma rero hari n'ibindi bibazo vyishura abakozi b'Imana. Pastori hano nawe nyene hari ivyo pastori yaraje cagihe arashobora kubibishura mu gihe azoba, ndibaza ko Eme yavyegeranije yabishize hamwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo c'Abanyefeso, abariho turaba ijambo ry'Imana dusengerako. Ni vyiza rero kuri mwebwe ugwaruka bariya bo muri korale yo ku mugoroba mwame mugavye baririmbye neza. None rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo c'Abanyefeso mu gice ca 4, turabeho ijambo ry'Imana ku murongo w'25 havuga ngo ingeso zikwiranye n'umukristo. Mwebwe muri abakristo bo mw'ishengero rya Pentekote, none rero mukwiye kugira ingeso nziza, ingeso z'abapentekote, ingeso zikwiranye n'abakijijwe, ingeso zikwiranye n'abantu bihanye, ingeso zikwiranye n'abana b'Imana. Ntimuragure ingeso mukuye ahandi hanze mu yandi madini, canke mukuye ahandi mu batizera mu banyabyaha, ariko mugire ingeso nziza. Dusome rero mu Banyefeso 4 ku murongo w'25. Paraside ashike hano amfashe gusoma, kandi namwebwe muri kumwe murasoma. Soma Paraside, usome ugeze ku murongo wa 32 uhereye kuri 25. Namwebwe nyene muce musoma. Turiko tugomba gusengera kuri iri jambo rivuga ko dukwiye kugira ingeso nziza zikwiranye n'umukristo. Soma Paraside. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ingeso zikwiranye n'umukristo. Ingeso zikwiranye n'umukristo. Maze mwiyambure ibinyoma. Maze mwiyambuye ibinyoma. Umuntu wese avugana ivy'ukuri na mugenzi we. Umuntu wese avugana ivy'ukuri na mugenzi we. Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha. Izuba ntirirenge mu kiratse. Izuba ntirirenge mu kiratse. Kandi ntimuhe wa murwaniza icicaro. Kandi ntimuhe wa murwaniza icicaro. Aha rero nimuhaca akarongo. Haca akarongo ugwaruka bw'uyu munsi rwarahaye icicaro wa murwanizi. Rwarahaye icicaro Satani. Ugwaruka go muri kino gihe bamwe barahaye ikibanza Satani, barahaye icicaro Satani. Ubaravye ubasanga kw'imimyore, ubasanga kw'ibicapu, ubasanga kw'ibintu vya Satani yabashizeko kuko bicaranye. Ntimuhe wa murwaniza icicaro. Bandanya. Uwiba ntakongere kwiba. Uwiba ntakongere kwiba. Hari igihe mwiba mu mashuri canke mukiba iyo mukora ku kazi mukiba. Uwiba ntakongere kwiba. Ariko apfuma acumukura akoresha yiwe maboko ivyiza. Ariko apfuma acumukura akoresha yiwe maboko ivyiza. Kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye. Kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye. Nihaze hagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Nihaze hagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu. Muri iyi minsi y'iherezo ugwaruka ruri rwonyene yaruri kumwe haravamwo mu kanwa kabo ibiyago bibi, ibiyago biteye isoni, maze bagaca babishirana ngaho mu matelefoni, ugasanga baravuze ibiyago bibi, ibintu batari kubarira bashiki babo bagaca babibabarira, ibintu batari kubarira basaza babo bagaca babibabarira. Imana itubabarire. Ariko muvuga ijambo ryiza ryose. Ariko muvuga ijambo ryiza ryose.
ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, ryo gukuza ukwiye kuribwirwa. Urwaruka rwa hano mu Kinama, mukure n'ijambo muvuga ribi ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana, kugira ngo riheshe bajya abantu baryumvise ubuntu bw'Imana, no kuvuga ngo imbabazi z'Imana. kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana, kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana, yabashiriweho kuba ikimenyetso, yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa, gushika ku munsi wo gucungurwa. Ni ukuvuga ngo mureke kubabaza mpwemu yera, mureke kwibabaza, mureke kubabaza abakozi b'Imana, mureke kubabaza Yesu, mureke kubabaza mpwemu yera yabashiriweho ngo abarongora bafashe gushika ku munsi wo gucungurwa. umururazi wose no kujingitwa, umururazi wose no kujingitwa, n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose, mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo, nk'uko Imana yabahaririye muri Kristo. Hariya kuri kajya gace kuri 5, nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, nuko mwigana Imana nk'abana ikunda. Aha rero niho ubuhejeje umurongo wa 32. Nuko mwigana Imana nk'abana ikunda. Tugorora ibiganza. Haleluya, haleluya. Mwigana Imana nk'abana ikunda. Aha rero Imana irabakunda mwebwe, ushima Bibiliya Imana ibakunda. Bibiliya ivuga ngo umuntu akiri muto, umuntu w'ugwaruka aba ari umuntu akwiye. Imana irabakunda. Tugorora ibiganza. Kora mu minwe mugenza uvuge tu Imana iragukunda, uti nanje ndagukunda. Haleluya, 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 haleluya. Nanje ndabakunda, nanje ndabakunda. Haleluya, haleluya. Muhaguruke dushima Imana, muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dusenga Imana, muhaguruke dusenga Imana. Dutarikira ibiganza imbere y'Imana, mwiyugurura umuntu wese asenga Imana, umuntu wese mwiyugurure, umuntu asenga Imana mwiyugurure, umuntu wese avuge ashimira Imana. Hanyuma nsabe hano Pastor Andereya ashike hano asenga Imana, tumurungikane ibisabisho byacu twebwe twese, ariko umuntu wese yiyugurura imbere y'Imana nawe avuge imbere y'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, haleluya, muvyeyi udukunda, haleluya, muvyeyi wamudutegurira ibyiza, haleluya. Turagushimiye kuri uyu munsi mwiza. Yesu urakoze, Yesu wakoranije urwaruka, haleluya, wakoranije ababana bawe, haleluya, wakoranije rino shengero, haleluya, muri iyi ngoro yitirirwa izina ryawe. Yesu mwaka, turagushimiye mwami Imana, haleluya, ku majambo yawe tumaze kugaburirwa. Yesu urakoze, asubira kwibutsa urwaruka, haleluya, urugendere mu ngeso nziza, mu izina rya Yesu Kristo. haleluya, ubishimirwe ubihererwe icubahiro. Dore turi hano mwami, turagomba n'ubu kumva igaruke ryawe, kuko wadutumiye ngo tuze kugaburirwa. abantu bawe nubagiriye neza muri kino gihe c'iherezo, nubaye kuvyibuha mu buryo bw'impwemu, nubaye kuzura ingabire zivuye iwawe mw'ijuru, nubaye kugendana ubwenge muri kino gihe kigoye, kandi nubagiriye neza mu bikorwa byose barimwo. wamuboneka kandi wamubarongora, kandi wamubagwanirira mu izina rya Yesu Kristo. ibitari ivyawe turabitaramuje, ingendo mbi turayimuje, ivyumviro bibi turavyimuje, imitego y'umwanzi turayimuje mu izina rya Yesu Kristo. turagusavye ngo ubwiza bwawe utwikira abana bawe, turagusavye ngo ibyiza vyiza wateguriye abana bawe
Yesu urakoze. uyu munsi babiryeko Haleluya. uyu munsi babinyweko Haleluya. bagane bahinguwe Yesu. bagane bahindutse Haleluya. bakubera abahungu n'abakobwa Yesu. bazogukorera muri kino gihe c'iherezo Amen. buzuye inkomezi zivuye iwawe mw'ijuru Yesu. rero turaguhaye kaze Haleluya. ntuzosubire uvuge Haleluya. ntuzosubire wigishe Yesu. ntuzosubire uhanure Haleluya. ntuzosubire uvyure Haleluya. abantu bawe mwami Amen. bahagarare Yes. badasubira gutsindwa Amen. n'ubugungwe bwa wa mwasi Amen. turagusabye ngo ubahe ugwaruka mwami inyifato Yes, nziza urakoze, Yesu. inyifato ibereye Haleluya. kugira ngo muri kino gisagara Amen. habe ivyitegererezo vyiza Ugende, Mana. n'abandi bose bagende babigirako Ugwaruka. n'abandi bose bagende babarabirako izina rya Yesu Kristo Yesu. turagushima kuri Imana Urakoze, Yesu. wamugirira neza abantu bawe Haleluya. urakoze kuvyumvise Amen. kandi urakoze kwemeye kubidukorera ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisavye amen. tugorore ibiganza byacu Imana tuyikengurukire. Imana yacu ntihabwe icubahiro.